ndabaramukije mwebwe mwese mudahengeshanya kuraba imbonesha kure yanyu BTV n'umwanya w'amakuru mu Kirundi tubateguriye kuno munsi wa mbere turi kugenekezo rya gatandatu Nyakanga umwaka wa 2020 tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize ibura ry'igitoro ririko rirahungabanya akazi k'abasanzwe bunguruza abantu n'ibintu kuko ico gitoro ngo cabaye ndanse kukironka asigari gusa kurondera umuzi w'ibuye. Mu gihe amazu yubatswe mibarabara yategerezwa kuba yose yabomwe kweza kugerekezo rya kane za kuno kwezi turimwo ibintu siko vyifashe mugenzi wacu cizana kiyazungutse mu gisagara ca Bujumbura aratubwira ingene yasanze vyifashe ikiriho nuko hari amazu atarabomogwa. Naho inyuma y'inkino za Jeux Olympiques zabereye hariya mu Buyapani mu Gebe Francine niyo nsaba ntavyigenzemo neza inyuma yaho abandanya kwegeranya imidari nyuma yo kuba mbere muri Amerika no mu Faransa yarabaye wa mbere hariya mu gihugu c'Ububirigi naya nyene cyo kimwe n'ayandi twaye bateguriye mu kanyisase ni Doni. Prosper niyo nkuru nganda bashikiriza n'amakuru ndasubiye kubaha ikaze nongera ndabaramusanda nimeje kubibabwira mu ntangamarara igitoro kirakenye mu gisagara ca Bujumbura ivyo rero bikaba biko birahungabanya akazi ko kunguruza abantu n'ibintu kubera ico gitoro kitaboneka. Bagenzi bacu bazungurutse ngaha mu gisagara ca Bujumbura ngo baturabire ingene vyifashe ku station atandukanye no ku bituro vy'imiduga bitandukanye. Desire Sindiheru ku ma station atari make twaciye ko hano mu gisagara ca Bujumbura hibonekeza imirongo idacika y'imodoka zitondeye igitoro cyo mu bwoko bwa essence. Aba badereva bari bagitondeye kuva mu gatondo nta n'icizere bafise ko baza guhava bakironka. Je mva mu Kanyosha kuko nsanzwe nkorera Kanyosha Ruziba nashitse ngaha aye isaha imwe y'igitondo. Abari batubwiye ko saa 3 bazotanga ugitanga mu gaturacarindire n'ikiraboneka n'ubu turarindireye. Nkorera bukeye Bujumbura nashitse ngaha sizere n'ubu ntaco ndaronka nta n'icizere cyari ko nza kukironka. Modoka yakamye hajya ku station yego tubwiye ko imodoka itonze hariya turarindiriye ntawe ubizi ko ari ukuri canke ari ukubesha. Bajaje yakamye kandi sindayisuguma ndayigumiza ngaha kuko nta nguvu zo kuziguma ndonka. Ubunye tuje kurya amahera y'igitoro twari dufise. Naciye ku ikorosi mu Kinindo musi ya zone ndahebura ndaca kuri Sabemeri ndahebura. Ubu rero ndindiriye ngaha aho kibonekera niho tugira. Uyu mushoferi wa tukutuku yaratwunguruje yatubwiye ko amaze gutonda ahatari hake ariko yabuze. Ati ndavuye ubunyere bambwe uko ngo ngende ntonde ngaha impande ya ku station nshashe yo mu Ngagara nyuma permanence ya Senided. Ubu niyo ngiye ndabe nyine ko hari cyo ndo. Ubu nutwo mfise tugira dukamurumva singuma nzunguruka ngoma ndabaho nicara nyene nje ku murongo mu bandi ntekana. Abo bunguruza abantu n'ibintu baca amafaranga bavuga ko bagiye kubaho nabi n'imiryango yabo bagasaba leta ko coboneka. Twosaba leta igakora ibishoboka byose kugira igitoro kiboneke kugira imiryango yacu ntipfe n'imiryango y'ababose kuko nabone bakeneye rasiyo ngaha nyene mu mahera tubashira. Imiryango ntibi gifunguye nk'ubu nubona izisati iyo tugeze amasane hafi saa 6 nta n'igihumbi mfise rero umva biza kugenda gute na boss arashobora kunyirukana avuga ngo nta presema nazanye kandi azi kibitoro vyabutse. Urumva rero biragoye mutame bibizana ingaruka nyinshi cyane ku miryango natwe dukora akazi turondera esase. Ubu ndafise esase nta kazi ukora umva biragoye kabisa. Igitoro cyo mu bwoko bwa essence cyatanguye kubura kuva mu mpera z'indwi twaraye turangije kikaba kibuze inyuma yaho mu ndwi yahera hatanguye kubura ico mu bwoko bwa mazutu. Nina yababwiye igikorwa kijanye no kubomora amazu yubatswe hadakurikijwe amategeko mbere yakaba yaratangiwe n'umuzibukiro yategerezwa yose kuba yabomwe kugeza kugenekezo rya kane za kuno kwezi turimo muri no mwaka. Mugabo ico gikorwa ntikiratungana kuko hari amazu amwe biboneka yuko bashize ko
imisaraba kugira ngo berekane ko bazobomora mugabo ugasanga ayo mazu n'ubu ntarabomorwa mu gihe ikiringo catanzwe n'ubushiranganje bw'intwaro yo hagati coco kiza cararangiye kuva ku igenekerezo rya 4 cizaniki yazungurutse mu gisagara ca Bujumbura. Ibiringo vyo gukura inyubakwa zose ziri ku mabarabara yaba ay'igihugu n'ahandi hose hatangiwe imizibukiro byagiye birongerezwa kugira ngo bikunde abanyenamazu canke ubudandarizo babishire mu ngiro, ariko itariki ya 4 Nyakanga yari ntabanduka mu bijanye n'ico gikorwa, naho ingingo y'ubushikiranganje leta yajeje ico gikorwa itaramenyekana. Biragaragara ko ahatari hake bashize mu ngiro iryo tegeko, abandi nabo nubu bakaba bakiriko barabomora, ariko hari uwundi muci w'abantu bagira bati twararenganijwe n'abaturongoye aha iwacu kuko batweretse aharenza imetero 6. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano bwari bwamenyesheje nkuko hari abagiye barashira mu ngiro iryo tegeko, hari abandi bataragira ico bakora bakavuga bati kwibomorera biraguma. Umuntu aravye uburyo yakoresheje mu kubaka ntivyoroshe kuko ahenshi ahari mu bibanza bidahuye n'amategeko bari abubatse amazu yo kudandarizamwo n'ahandi biyungunganya. Abafisa mikoro bariko barasubira kubaka. Ingeso yo guharika yahoze yibonekeza mu myaka yahera mu ntara ya Bujumbura benshi bita Bujumbura rirare, iyo ngeso ngo nticibonekeza muri komine Muganga, muri komine Mugongomanga iyo ntara ya Bujumbura. Ivyo bikavugwa na Siriake Niyusure n'umuhanuzi wa Mustanteri ajejwe ibibazo vya politike n'imibano. Uwo mutware akemeza ko mu batwa bari babanye bidaciye mu mategeko ngo baheruka kubagarukirako kugira ngo bagende bisunge amategeko. Kurikira Siriake Niyusure n'umuhanuzi wa Mustanteri wa komine Mugongomanga. Muri komine Mugongomanga ntibivugwa gusa, ikintu cavugwa kare n'abantu bari babanye bidaciye mu mategeko. Abo nabo kuva hatanzwe itegeko ry'igihugu ko abo bantu bafatwa bagacibwa amande, twaratanze inyigisho ku mitungo mu nama atandukanye. Abantu rero barabana biciye amategeko, ndetse kubera babonye abaciwe amande nta n'umuntu munsi yubakwa kujyana n'umugore ngo baje kubana bidaciye mu mategeko. Hari hasigaye abo mu bwoko bw'abatwa abasanga ubutaka, nabo duherutse gutunganya iraganishwa ryabo kugira ngo nawe babe nk'abandi. Twagize isekeza kugira ngo bandikwe baheze batere ibikumu. Mu makuru ajanye n'inkino ngo bagiye gukomeza imyiteguro, bakomeze mbere n'imyimenyerezo kugira ngo ubukwirikira bazotahukane imidari. Barasaba kandi yuko batokumigwa ko bofatwa cyo kimwe na bagenzi babo bakomeye. Abo n'abanonotsi bagendana ubumuga bashitse kuri uno munsi wo kibuga citiriwe Melchior Ndadaye ngaha i Bujumbura, aho bavuganye na bagenzi bacu bakavuga yuko nibibanza baronse atari bibi kuko baronse kibanza ca 5 ku metero 400, mu bigeme naho nibanza c9 ku metero 1500. Jessica Kareni Ngabire yishikiye ku kibuga c'indege. Kuva ku 17 Nyandagaro umugwi baranotse Abarundi bagendana ubumuga murafasha urugendo berekeza igihugu c'Ubuyapani bari kwitabira inkino z'isi yose bagendana ubumuga Jeux Paralympiques. Ku mutaga kuno wa mbere niho baganuka bari kumwe n'umuyobozi mukuru w'inkino mu bushikiranganje bw'ugwaruka inkino n'imico kama, akamenyesheje ko ibibanza baronse byabashimishije kandi ko bitagenze neza. Inkino ku bwacu zagenze neza uko abanonotsi bose twatwaye barashoboye guhiganwa, hanyuma baraheza bararangiza n'amahiganwa kandi baronka n'ibibanza dushima. Abanonotsi Adeline Mushiranzigo na Remy bahiganwa bagira bati harakwiye ko abantu bagendana ubumuga bakigwa akamenya ko bashoboye kandi bagasaba ko botegurwa kare kugira ngo baronke imidari. Nuko bomenya abantu bagendana ubumuga ko ari abantu nk'abandi, ntibabakumire bakabashira ico bashoboye mu mahiganwa nk'uko umwe wese ico ashoboye, nk'ubu ushoboye kwiruka. Tugiye kubana dukora twitegure hama imyaka muri Paris muri 2024 gushikana imyanya mwiza tushobora no kurondera kuronka umudari muri izo nkino. Umuyobozi ajejwe ubuhinga bwo bw'igihugu agira ati kabaye akadokezo ko twarize kandi bizodufasha. Rero ibanza twarose twarabishimye, ahubwo igikuru mu byatujanye haba twegeje ubuhinga canke abanonotsi twarahungukiye byinshi ngo twarabonye abandi banonotsi ingene babyifatamo.
twarashoboye kuganira n'abandi bahinga nkatwe bajejwe ubuhinga mu bihugu byabo turaganira turabona aho twege tugiye gushira ingufu cyane naho tutaronka abahinga bisaba uburyo bwo kubategura kuko baforoma si benshi dufise turabona tugiye gushira ingufu nyinshi cyane kugira ngo turonke abanonotsi benshi mu nkino z'imiriki. Abanonotsi bakaba baronse ikibanza gatanu mu gusiganwa ku metero 400 mu bigeme n'icenda ku metero 1500 mu bagabo. Jessica Karene Ingabire arakoze. Inyuma y'amahiganwa ya Jeux Olympiques aheruka kuba hariya mu gihugu cy'u Yapani aho bitagendekeye neza umunonotsi w'umurundi Francine Niyonsaba ivyo ntivyamutumye acika intege kuko inyuma yaho amaze iminsi atsindira imidari itandukanye yaratubaye uwa mbere muri Amerika mu minsi yeze yarabaye uwa mbere mu Faransa none yarayasubiye kuba uwa mbere ku metero 5000 hariya mu Bubirigi. Hanyuma mu rukino naho rwa taekwondo bariko barategura umugwi inserukira gihugu kugira muzoze guserukira Burundi mu makungu. Samuel Bigirimana indwi twaraye turangije yaranzwe n'amahiganwa atandukanye aho muri basketball n'imbona signorine yari yatunganije amahiganwa y'abana babigeme bari munsi y'imyaka 16 wateguye ayo mahiganwa atera kamo ababishoboye gushigikira mwe n'ivyo bikorwa. No tera kamo abantu nukuri bino bikorwa ni bikorwa bifasha cyane abana na cyane muri kino gihe c'uburuhuko abagwiza tunga amasosiyete atandukanye na cyane n'aba bari mu bintu bigwanira agateka k'umwana bakwiye kuza baritaba cyane bino bikorwa bagashigikira cyane bino bikorwa kuko ni bikorwa byo kwitangira cyane kandi bikorwa uza gusanga yuko abana burya ushobora kubahuza kanya gato mu mwanya muto ari benshi cyane gose gusumba ibikorwa bizorandira bikamara umwanya munini uri kurondera abana bake bake. Muri taekwondo harabaye amahiganwa ku rwego rw'igihugu ku magenekerezo ya 4 na 5 z'ukwezi kw'icenda. Cyprien Bigirimana arongoye ishirahamwe rya taekwondo ku rwego rw'igihugu amenyesha ko iryo higanwa ryari rifise intumbero yo gutegura abakinyi bazoserukira igihugu mu mahiganwa mpuzamakungu. Ni higanwa rifise intumbero yo gucagura abakinyi bazoserukira Burundi icyo twita equipe nationale. Mu mahiganwa yo kwiruka yabereye mu gihugu cy'Ububirigi kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 3 z'ukwezi kw'icenda umurundi kazi Francine Niyonsaba akaba yatahukanye agashimwe k'ikibanza ca mbere mu kwiruka imetero 5000 mu minota 14 n'amasegonda 25. Tukabibutsa ko mu mupira w'amaguru mu nkino za gicuti zariko zirahuza Uburundi n'igihugu ca Seychelles Uburundi bwashoboye gutsinda ibitsindo 8 kuri kimwe ca Seychelles. Samuel Bigirimana yimenyereza kuri BTV arakenewe kuri iyo nkuru yaduteguriye. Mugwera abari bajeje gutanga amanota muri jiri yo kuri uyu w'Imana kuri televiziyo yanyu BTV mu bwirana top 10 gisanzwe gitunganywa na televiziyo BTV baravuze barashikirije ingene babigenjeje kugira ngo batanga amanota gushikaho haza kuboneka umuririmbyi umwe wa nyuma atahukana agashimwe ka top 10 kuri BTV. Hakizimana Mika ni kuri uyu w'Imana mu nyubako azimbonesha kure BTV aho hariko haratogwa indirimbo y'ukwezi kw'icenda muco bise top 10 hakaba hatowe indirimbo y'umuririmbyi Lydia Uwikunze indirimbo ikaba yitwa Nkwizeye. Abatanze amanota ari bo Romeo Nini nahazwe na Papi Jamaica baravuga ivyo bisunze kugira batange amanota. Arati cyane ubuhinga bakoresheje kuri jiwe ari ibikorwa bisanzwe ko ndabimenyere ko ikora imisi yose. Ubu ndabonye ko ugaruka guhu urakoresha ubuhinga buhagije gose. Benshi usanga bakoresha technique itari technique yoroshe. Ubu bashaka kushiramo ubuhinga buri hejuru kubasumba gusumba uburyo bafise bakashiramo amatara natwe mwiriwe ko binyanyura mu byo tumenyereye ari ikintu kitwa manoro. Ugasanga benshi bakoresha amasaturation kenshi bitemewe no mu mategeko ya norme ya cinema. Abandi ugasanga yuko bakoresheje umwanya munini muri montage gusumba ivyo bateza gukoresha kuri prise de vue. Ico ari ikibazo gikomeye. Ikindi kintu ico nabonye ugasanga benshi batashobora gupanga scenario yabo ukene bandika ivyo bariko barakora umenga yuko bitafise inzira itomoye cyane. Ari abandi ndasanze yuko kameme barafise ivyumviro biri hejuru cyane. Ukabona ko ni abantu bakora tera imbere kandi barafise impamvu n'ishaka
Romeo Ninahazwe nawe yatanze impanuro ku baririmbyi n'abahinyanyuzi bakora indirimbo ngo boraba amasanamu bashiramwe. Hariho isanamu usanga washize muri clip juste kugira ukreye buzz. Ntiwayishizemo kugira ngo igire ico ifasha uwo muziki, mugo wayishizemo kugira ngo ikreye buzz. Nakuvuga iyo sanamu hageze nk'ibi vy'amakotation ikwaka amanota gusumba iciguha. Kuko ni isanamu atacivuze muri realisation. Ukacura haba hariho abantu novuga ko abakora amasanamu cyane cyane boreka ama aventure kuko baragira ama aventure menshi ugasanga ihageze correction de couleur nimba bafasha ama image mabi bakaca begzagera muri montage ugasanga bashizemo amakurere menshi yonona vyose ugasanga araturira aronona na lumiere urufite ntaheza ngo ahe harmonie umuziki en general. Twabamenyesha ko indirimbo yabaye iya mbere yahawe agashimwe k'ibihumbi 300. Hakizimana n'ivyo birori vyeko vyera kuri televiziyo yanyu BTV ejo kuwimana hahise. Aha niho rero tugarukirije amakuru twabateguriye kuno munsi, nizere ko mwashoboye kuhamenyera ibitari bike. Remo Prosper niyo nkuru yabashikirije, ndabifurize gutangura indwi nziza mu banyu no mu vyanyu. Mugo sino kwibagira gushimira mwivuye ku mutima bagenzanje biriwe baratororokanya bongera batosora no makuru kugira ngo ndayabashikirije kugira ngo rero bashikira hiwanya tankomanzi nikiciza na Claude Nduwimana babifisemo uruhara runini cyane n'abandi bashimiye. Karene Jessica Ingabire niwe yarahagarikiye ano makuru naho utaha murakoze.